kuzima vyumve ko turi ngaha mu itorero ry'Imana. Haleluya, haleluya. Amina yawe ntabwo igutera amangati, ahubwo amina yawe iragukiza, kandi amina yawe iragutabara. Haleluya. Nimuvyizeye nibavuga amina nibisigura ngo bibe vyumvira. Haleluya, haleluya. Turongeye kugushimira Mana y'ubushobozi, turongeye kugushimira Mana mushobora byose, uwera wa Isiraheli. Turashimye kugira neza kwawe Mesiya, turashimye ubuntu bwawe, turashimye imbabazi zawe, turashimye urukundo rwawe ndetse n'agakaya. Turagukomeye amashi menshi Mesiya, kuko watugiriye neza ukaduhamagara tukaza kuba mu bwiza bwawe. Nuhabwe icyubahiro Mana, nuhabwe amashimwe Mesiya. Ndavuze ngo wakoze kandi warakoze, kuko wadutoranije tutarakumenya, kuko wadutoranije turukirira iyo nsoro mu nda z'abamama bacu. Waruzi icyo tuzoba, icyo gituma tutiganyira, icyo gituma tutihebura, kuko uri mu ruhande rwacu. Kandi ijambo ryawe riravuga ngo uri mu ruhande rwacu, wo turwanya ninde? Ntawe wo turwanya, kuko uri ku ruhande rwacu Mesiya. Nuhabwe icyubahiro isana aka kanya. Turahamagaje ubwiza bwawe rero ube muri iki kibanza, turahamagaje imbaraga zawe zibe muri iki kibanza, turahamagaje kugira neza kwawe kube muri iki kibanza. Mana ndasanga ngo imbaraga zose z'umwiza, imbaraga zose z'abadayimoni muri iki kibanza, iziva mu buseruko, mu burengero, mu buraruko, mu manuko, zose turazifashe mbere, turagose ikirere mu izina rya Yesu Kristo. Turashaka wikorere nk'Imana Yesu, abakira bakire, abatabagwa batabagwe, abaje bafise ibibazo batohe baruhutse mu izina rya Yesu Kristo. Mana uzobukoze kandi uzobukize neza. Mpamagaje ingabo z'abamarayika muri iki kibanza, zisagaze impande zine z'iki kibanza nyagahora ku ngoma. Shikare kubana nacu muri byose, tugukomeye amashi menshi kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Umvabizi inyiganze wumve, ariko jambo ndakuzanye no munsi, ndakuzanye jambo rivuga ngo reka kwanjanjwa. Reka kwanjanjwa, reka kwishushanya n'iby'iki gihe. Petero arabaza Yesu, aramubaza ati mwigisha, twe ko twasize byose tugakurikira, tuzohembwa iki? Hari icyo Petero yabimubarije, kuko Petero yari umutunzi, barabagwizatunga, bari bafise ibipe, bararoba. Ugiye kuraba abarovyi no munsi, ngira no munsi nibo bantu bafise amafaranga. Abakubitiraga kuri Kotebo murabizi, ugiye kugura agasamaki, ubu nta muntu muto yakijya agasamaki. Abo bagabo rero barabatunze, mugabo Yesu arababwira ati nkurikira. Hari ijambo bari barumvise, baravuga ati uyu yaje ari umwami, kumbure tuzoba abashinga amateka, tuzoba abashikiranganje. Ati reka tumukurikire, tuzoba ibyicaro byiza by'imbere. Ati reka tumukurikire. Petero bamaze kugendana na Yesu, baragenda baratambuka baragenda. Bamaze kugenda Yesu akigisha, hagera bwije bakaja kurondera iyo basaba indaro mu mihana. Wabatu umwami w'abami ntabise n'inzarara, abana b'abantu bafise ama etaje, abana b'abantu bafise inzu zihenze, bafise imikogota, amafarasi meza meza. Umwana w'Imana ntari kinga, ntari kidirigi, abakorera ubwo barabize mwe byiwe, bakora mu biti, ntari cyo yari yifitiye. Petero arakenguza, aravye ikanzu abona ni yahindi, ntataha no muhira ngo aze no gushanja basi ya. Amen, haleluya. Ntataha muhira basi ngo fumashanja, ukeye yayi inkweto kumbere no guhenga amazari zarahengamye kubera urugendo.
Petero aritegereza ati mama yangu akurikiye bwije atereka namubazi atandwa akurikiye bwije baka Petero ndamukunda kuko yari umuntu akunda kubaza ari umunyabwenge ntaciyumva mu mutima ngo agere atakibagije Yesu. Petero aramubwira ati none mwigisha ajya Petero yari amaze imisi abigenzura aravuga ati mama yangu nje hano fani subira kuroba nagafiku karonka arigiye bagasenga Yesu akagenda ku kiyaga ati nta dufi mufise none umuntu atabaye gusenga ifi kandi twe twarazirobera vipi. Petero aravuga ati none mwigisha tweko twagukurikiye tugaheba byose raba amato twasize ku kiyaga twaraziritse muri hahandi none n'ifi tujya dusigaye tuyipfuza twari dufise amazu meza twarara uyu munsi uturaza muzi y'amabuye mu masenga y'amabuye none je mutama gute none wowe uvyumva gute wumva bimeze gute? Yesu nawe nyene ari gihe yihagarara ko nyene ko yabona atandi ari ubabwiye abitegereza ati Petero ati nawe nkuriki yahebye ibyiwe yahebye umugore agaheba umugabo kubwanje agaheba abana kubwanje atazobishumbusha umurengero nubwo byari bigoye kumva nubwo byari bigoye gutahura ariko Yesu yaravuze neza ijambo rikomeye ngo mweho mwahawe kubimenya. Dukomera amashimwe mweho mwicaye muri iki kibanza mwahawe kubimenya reka kwanjanja ngo muri ubu bugingo ndetse no mu bundi buzoza atazobishumusha umurenge. Petero atagura kumva aremye bukebuke mbariza mugenza uti yumva we gute? Turarinzwe turiho imbaraga zisumba izindi. Haleluya haleluya bani bahezagire cyane. Reka tudaha amajambo y'Imana Zaburi ya 37 murongo wa gatatu. Zaburi 37 icyo ukwiye gukora muri ubu bugingo ni icyaha, icyo ukwiye gukurikira muri ubu bugingo ni icyaha. Ucumvirize tega amatwi hamwe ibisigaye byose ubihe Uwiteka. Zaburi 37 umurongo wa gatatu n'uwa kane. Tusome mu izina rya Yesu. Tega amatwi. Zaburi ya Dawidi. Zaburi ya Dawidi. Wizigira Uhoraho. Wizigira Uhoraho. Ukora ibyiza. Ukora ibyiza. Guma mu gihugu. Guma mu gihugu cyawe. Ushishikare iby'ukuri. Ushishikare iby'ukuri. Ushishikare kugororoka. Uhimbarwa n'Uhoraho. Uhimbarwa n'Uhoraho. Nawe azaguha ibyo umutima wawe ugomba. Amen. Nawe azaguha icyo umutima wawe ugomba. Mashi menshi ku Mana yacu. Mashi menshi ku Mana yacu. Hari ikindi urondera, hari ikindi ushaka, hari ikindi ushaka. Inzira ni iyo nyine, nta yindi nzira ihari, nta bundi bushobozi buhari atari ukwizigira Uhoraho, atari ukwizigira Uhoraho. Wizigire Uhoraho ukore ibyiza, icyo Kristo atugomba. Icya mbere agomba kumwizigira, icya kabiri gukora ibyiza. Ntashaka gukora ibibi, ashaka gukora ibyiza. Kora ibyiza, musore uri gakora ibyiza, mupapa uri gakora ibyiza, mama uri gakora ibyiza.
nibyo Uwiteka gutumirira uyu munsi, nta kindi ashaka. ubu abantu benshi bariko barazimira, abantu benshi bariko baratakara mu by'Imana, mu by'Imana bariko baratakara. ubu abantu benshi bariko bagenda baraguza mu by'Imana, ariko nagira ndakubwira nta kindi Imana igushakako, wo kuvugishwako, batokuvugishwako. inzira ya mbere urufunguruzo n'uru, kora ibyiza hama Imana nayo igukorera ibyiza. nkora ibyiza Imana nayo igukorera ibyiza, nta kindi Imana ishaka. nagira ndakubwire ushobora kwizigira ubuvugisho, ukareka kwizigira ukareka gukora ibyiza, ukareka kwizigira uhoraho, ugavyura amaso ukarinda ko umugisha bakwatuyeko gushikako hakuna au udapata nukorako utabanje kugororokera Imana, utabanje gukora ibyiza nukorako. ndagutangarije utagororokera Imana nukorako. gororokera Imana ukora ibyiza, urekarira iby'isi. abantu bariko bagenda bajarajara, wemeye gukurikira Kristo, Imana ibwira Nowa ngo Nowa abanze ubwato ubuhome ishashara imbere n'inyuma, ngo kugira igihe uzoba uri mu kiyaga umwuzure niwaza amazi ntaze yinjire indani. uyu munsi nagira ndakubwire umunsi ubwato n'umutima wawe. hari ibintu biza bikisuka mu mutima wawe, ibyiza bikisuka mu mutima wawe, ibibi mukibanza mu mutima wawe, byose bikaba mu mutima wawe. ariko nagira ndakubwire tandukanya, tandukanya ho mu mutima wawe, ho mu mutima wawe ntihagire ibibi byinjira mu mutima wawe. nagira ndakubwire ngo Yesu niba yavuze muri ubu bugingo no mu buzoza, nawe utoronka muri ubu bugingo, mu buzoza uzoronka, mu buzoza uzogubwa neza. ariko nagira ndakubwire ufata ishasha, ufata iroro uho mu mutima wawe. amajambo mabi areke kwinjira mu mutima wawe, ibyiyumviro bibi bireke kwinjira mu mutima wawe, imigabo n'imigambi mibi bireke kwinjira mu mutima wawe. umutima wawe uhome, umutima ujemwo ubemwo nk'emu w'Imana wenyine. Mana idufashe cyane, Mana idufashe cyane. ijambo ry'Imana riravuga ngo hegeze ku rugi ngo ngira ngo nze vuba. umuntu wese yumvire ku cyo yahawe, Kristo ariko aritegura kuza gutora umugeni. nubwo wabura iby'isi, nubwo nawe buri by'isi, kagororokera Imana. ndazi ko mu bundi bugingo nzobuha agaciro, nzobuha agaciro, nzobuha agaciro. sema amen, amen. icyo Imana idusaba ni ukugororokera Imana. nturaba ibyo uri kuracamo, nturaba uruzi rukurahonyoramwo rukagomba kugutwara. ariko yaravuze ngo no mu muriro uzocayo imbeya z'umuriro zizokubwira, ngo no mu mazi uzokandagirayo urengane, bipfunda zizokubwira. hari ibyo turiko turacamo, abakozi b'Imana turiko turageragezwa. nagira ndakubwire ngo uyu munsi ukwiye gutahura neza, ukwiye kureka kubanjanjwa, kuko uyu munsi duhagaze, sinzi abibuka igihe c'intambara, abaroberi baba ngaha, abasirikare bakaba ngaha, umunyagihugu akaba hagati. icyo gihe byagenda gute? batangiye kurwana byagenda gute? murobera arakwega, Imana igakwega. murobera atera amabombe, abasoda bagatera amabombe, wowe uri hagati yabo, waca wifata gute? uyu munsi aho tugeze, Satani araburura, Imana ati uri uwanje, Satani agakwega. turi hagati nawe y'intambara,
twemeye gukurikira Kristo turi mu ntambara. Uyu munsi urahura n'umukozi w'Imana yahuye n'ibyaha kumwe kwa Yobu ngo awa ngo nta muntu atakoze ibyaha yomera gutyo. Ariko ntiwibaza yuko mbega aho twahereye ngaha dukandagira ngo turiko turamuhonyora ngo turiko turakandagira, rindira havyukira. Ibaza ngo yapfuye, rindira havyukira. Nutava ngaho wambaye inkomezi ngo uzitane muhira, uzishane no mu nzu uvuga uti ubu ndahagaze Satani ndashaka ko turazitera ntabwo shuka muhira ngo ntibavuze badusengeye bagize wewe niba udafise ukwizera amasengesho yawe bamusenge azakubimana uyasigahanye niwashika hanze uza guhura n'ibyo ukwiye guca ubwenge habanza kuza Pilato. Amena. Kandi Pilato yihutira nagira nakubwira Isaka Yakobo samaze kumuhezagira mbe urazi intambara yarwaye none Bibiliya ndushingira ntaye ko yabaye umutunzi rurangiza yari afise ibitayega none baza ko byagenze gute mwamisore muri ngaho meza ko byagenze gute ubwo no musi umusore ari ngaha yirukanga kugira ngo ejo zoba yambaye ibukare abe yambaye costume abafise gari nziza genda pole Yakobo yaragiye gushikana arahanze urugendo rw'iminsi ngaha ararahanze arasubira ashize kwa Labani kwa inarume none uw'Imana ahaye umugisha ujya ubuwoca upanga ngo tuta kumuntu Imana yaje guha umugisha cyangwa byaje guha umugisha woca uja kumwunge aramubwira ati ndagiriye nemera kurangaki kuko nakuragiye kenshi mujya mukobwa wawe laki zo kuragira ujeni arabyemera ati imyaka ntiyarushe ucaja mu ishamba umucera dukurije afise inzira yatinze kurana yari guca avuga buno munsi yo guca yitahana kicara akavuga munsi alisema ngoja sasa ye mu gitanda kijyana akamotera kubera mu gatondo nikatezi nikatei ya unangoja kutoa wapi ni kweli ndatoa macho paka uchoki uzova muri ico gitanda kuondera bavyirondeye wiba aho wenye pataro nziza ubu ndauza gutira ipantaro ariko Yakobo yaremeye aja mu ishamba imyaka indwi irahera ariko araragira arindiriye umukobwa uyu kandi umwe wiza urabe imyaka indwi wiza urabe imyaka indwi uriko uragirira umuntu ku mukobwa gusa ku mugore ikintu c'agaciro kiragira ikintu cyose c'agaciro kiboneka abantu. Haleluya. Amen. Ikintu cy'agaciro kibona uko wacotse. Amen. Kandi urakibungabunga nimba agakiza wakakiriye byoroshe uzogahindura nimba wakarose bigoye hari aho waciye uzokabungabunga. Amen. Yakobo araragira myaka araheze aragenda kwa Labani aramubwira ati Labani jewe myaka iraheze ati nta ngorane wewe genda wijyamire turamukuzanira aragenda mu gitanda ariboza yari afise ngo umukuru umwe yitwa Leya na Rakeli. Leya ngo yaraba saa sita igisho rimwe ryaraba hari ariko arakuraba gutya wabura ko arakora amateka ibi biri bivuga wabatu bagere mw'ijoro baca barashorera wa mukobwa araba gutya baramushije hajyana ati ayi bantu ndaruhutse bararyamana nawe uraje arara ati mama yawe ati kunyere aca arabyuka no kwaba ibintu wankoreye ibiki twavuganye ibiki we twavuganye kuma original
none wamuhe pirate kubera ambara mwijambo ati urabona rero shayi wahaje nta mukuru aca kuri muto ati mushaka raki kora iyindi myaka tuguhe ibyo wasabye avuga ati jewe nta kundi kabisa jewe urasabye sindega namutaha tuko bigera ko zigenda mutaha aca arasubira aja mwishamba iyindi myaka indwi arakunguta none umugisha ntiyari yamuha yiba imyaka ingahe 14 14 heze barashorera wa mukobwa umbi bigeragezo birimo iyo ni imyaka 14 heze amaze kubatwara abagore bose aravuga ati rero databukwe jewe ndashaka umpe ibyo gutunga aho nakuragira inangi impembe umpe n'ibyo gutunga n'aba bafurika uraze nyine byageze Labani kubera ishari n'inzigo kandi yari afise ibitayega yari yaronkeye kuba muhungu kuko yarakoze birashima amukorera neza mugaca aramubwira ati wewe rero sawa tugende mwishamba aragenda akuvuga ati reka uragira kunawe ukure mwizi wawe nziza nawe utwaye inzi wawe kubera ishari aca aramubwira ati izi zose nziza zose aragenda arazikuramo amapfizi meza arayakuramo izi byara nziza arazikuramo ngo izi biyugubwe n'izibijumbu ntumbaze z'amabara meza zose akuramo aca aziha abahungu biwe baca ngo bahana inka nk'ibirometero 100 kuva ngaha ni Muramvya kuri Muramvya kubera iki kugira ngo ntizidoze ngo zinye zimwe za Yakobo aca musigira ubupfunya Yakobo biravye ati reka yabamure ubwa kubera kwizera yarafuse aravuga ati data yaramwenyisha n'Imana kumwe nawe simima ndo reka ndaziragira amen cyashira mu ishamba araragira cyaragenda fata acinkoni biri kutubwira urayiciye bafise ubwenge bwo ku Mana ari tonora neza cyiraba amabara arayiraba babupfunya nyene igihe rero ngo zishatse kwima agaca amanukana yankoni kumugeza akayishira izishatse kwima ziravye yankoni zigaca zima kuyabo ubushobozi bw'Imana cyituma nta Imana itakuruta kandi ubwo bwasubiye zirima urumva ko ibyo yakuye mwajanye hari kwishari gusubira aratomashira hariya bangu bibo bashira hariya ati ntizi zanzima hotel ntizi zirabe kuko zohava zima zirabe Yakobo ati nta kibazo araragira zivyaye zivyaye zibiri izisumba zimwe yahora aragira nini ziragwira zirarondora Labani agiye kuraba mu ishamba asanga ishamba ryose ryuzuye ibitungwa bisumba bimwe byane Haleluya kuraba asanga ishamba ryuzuye ibitungwa aho yaragiye indi myaka irenga 5 20 n'ingana nene yari umusore nene yari kuvuga ati ajengira niryamire nitekerereze kumuca nawe ufise barabona nene yakoze ntiyabirose kubera akoze abana b'Imana barangwa no kugira gute abana b'Imana ntibaja kwicara hehe nagira nakubwira igihe je nari nkenye neza sawa cyo gero mu nzu mugabo nari impanga yaje akora kwa mabati mu rushaka turavaye tuja kurara ndose umuntu hamwe 2,000 naca ngena misoko kinama rona ya kuri mende buri hajya ntuzuga yakazi niba wimba Imana ntuzuga yakazi kuko nazo bigihumbi manje amen nafata 2,000 nkaca ngena haguri ikiro cy'ivyema nguzi ikiro cy'ivyema nkaca ndabikaranga nkaca ndabijana kuri dosane ndi umugabo mvuze umugore n'abana nkaca ngena kabicaramo haba hicara abagore abagore nka 5 babo bazigena naje nkagera hicaramo umugabo ku kiro cy'ivyema nabidanda mugi cyantangaza nuko byahira imbere y'abandi bataranabizi niba ndungutse 1,000 nkashima Imana umutaho kadugo ngazangeze ku biro 5 muri ibyo biro tero nkaronka mara kuri ngo cyangwa nkagiye ngiye cyane
abagore bakanda ngo wewe umugabo wewe ugaza kwicara mu bagore ngo bibi ngo baravuga kurondera ubutakora ibiki nimwe gaza kwicara mu bagore yihorera nyitekera nanje gayimwe naramusenga basha narasenga Imana kandi Imana habirambuza byose irambwira ati wewe rero reba ntusubire kudandaza umugore wawe wewe mugore wanje yacuruza ibintu ngaho nyene tukagenda tukicarana kwiga curuza ibintu curuza amavoka Imana irambwira ati ntusubire kudandaza reba kudandaza genda nkorera umugisha nzoshisha ku mugore wawe bari kubaza mu byo bari navuga nti sawa baca bampa kurongora mu gati c'amahoro ya mukagore muntu w'Imana nahagenda n'amaguru kugenda bikugaruka kujya kabiri bya Gihanga hari murongozi ndamubwiye nti amahera ya bisi y'itike ngere yambwira ngo umugabo muto ngo niyo ngo cyane nije nagutumye navuga nti wantu wa tanu mayo genda zo ngorera simborera we nagenda Mungu atakubariki Mungu atakubariki ndasiriba imyaka indwi irahera Imana ikintoranya irambwira ati ndakwise hano musenyerezi genda ugira abantu nagutoranya tukiri mu musoro ndakamba iryo zina witwa sije abavyeyi bakuze nje nari kwisi ndaguka ndayikorera impuzu ziratabuka impuzu zirahera gushikaho za kuvuga ubutumwa hari kwibiremo aho inyuma yaratabutse ipantaro gushika ngaho ugiye kugenda wihonyoramo iramyoka umupira ngaho uragenda urarondoroka wewe urazi kuba uhagaze mu itorero ry'Imana uri kurabwiriza ubwira abantu Imana irahezagira ngo Imana igiye kubahezagira nawe nawe ni ibintu by'ibirembo gusa uri kuraba ikiragiye kimwe turi kumwe n'umuhungu nyene kuko haragera ku mugoroba ko umuhungu hagenda gukinguza icanyishe nkaca ntwara telefone mu gihe telefone nkigumizaho kugira ngo ngire ko bugari bushanda harageraho rero avuga ati je ngira ngene Kampala bene wacu ndoni yakatse nanje ndabipanga yaje ubuzima bwana nereka nanje ngenda rero nkorera Imana ikambwira ati nkorera nzoguheza kindi uwo muhungu yari mukuru w'abaririya umukuru wa korali nanje nari mwarimu nyene turabipanga ndavuga rero ko tamaye twinjire cyangombwa avuga ati cyangombwa cyo kurondera aho kurondera iki ndaje hantu ndapanga umugambi ndiyumvira ndapanga umugambi mwete kugera ndavuga ndafise umugenzi arafise ikintu burya ejo nzokora nzogiba ndamubwire nti kino kintu guca tugenda cyo ndarigurisha cyo ndokayitike nzokubwira ko nariye namaze kugenda naje rero ndasenga hageze saa 8 ndyamye burya nka saa 9 niho nicara ndiyumvira ngene nzohagenda ngene nzogenda ndabiransiga ndiyumvira kwiba atavyo namenyereye ataka intu umuntu akorakora ndabiransiga Bibiliya ndayifashe gutya avuga ngo rero Mana wewe ijambo ni ryawe aho uza kuyere aho uza kumija muza kuma niyo yenda ukuri naje bata Bibiliya cyane ngira ngo ndayisanzwe niyo yenda isirike cyangwa ni ijambo kuma mu gihugu ushika zo cy'umutima wawe Amen. Cyo jambo ni cyenda giyumvira nawe ne ibi birakwiye kuva aho wabwire ngo nzoguhezagira ivyo byo babimbwiye kuva kera ni mugabo kandigira kanyu munga cyaba tunewe wipanze burya jewe imigambi yapangutse burya nabihevye ati none amahera yanje natanze nakurondera ese passe good baje jewe n'Imana yampeze kiraza gusubiza mugabo jewe nabihevye kuko Imana ndasubira akanya kose ngiye hanze nkasura nkaza gusoma ryaca agiye ikambara ko yashikira mu kazi bamuhaye bacakamugurira n'imoto yatembera ko yacunga imangazini urumva ko umukozi w'Imana abona ibifaranga si ibifaranga aca yitana ibifaranga byahandi arayobora ntibaramuta mugasho bacamuta mugasho jewe nanje muri izo ndwi zibiri kuko nagumye ngira ubushakatsi muri izo ndwi zibiri cyandonka umuhungu umwe ashaza w'umuyede azaza kumbwira ati jewe we nturi umufundi yego ati narose umuntu uzokubaka isawa ejo tutoroje twagiye tugiye cyandaronka akazi
cyasanga inzu barayigoramize nanjye nibyo kuvuga nta nibyo nari nzi na neza mugasanga barakigoramize ndebera ngiye kubaka number 1 jitse cyo nakoze nagize muri narafukamye ngira ni mana rero tukashambire birebire mugabo jewe nshire ku itafari nawe Amena. Haleluya. Akora umugoroba patwaje ndabona ko ari sawa kweli. Amena. Sarambira muri byose mu bibogagure ngubu nta wundi inzu yaje zo iha ngobe baje gukora uko ushatse ngushaka ube ngaha ntangora cyanja kuri yana inzu nayikoze amezi 3 atamusizi ampembe ibihumbi 2 kumundwi naragenda mu isoko ajya hariya mu marambo mu isoko aha mu Kajaga ibyo mu Kajaga nkagenda ku isoko nkagura ibijumbu by'amajana 5 kuko ari uruganda n'ibindi mani barayima cyangwa n'ibiharage inzu y'ibiharage cyangwa n'agateka ibijumbu babikabusha neza nagenda gusa ndiko n'uwa ntora umwe cyangwa amazi bihage bikamaye indwi yose byose nkaba ndigiro yambaye n'agashira navuye mvise irakitinde n'amazi ndaza rero kwinjira kinazira bose yavuze akazi k'abantu mani hezagi cyakambwira mfata intebe zo mu nzu mfata imari valise mfata iki byose ndagurisha nakire staracha ntangura gucuza amata mu yenzi rero ntanze amahera abantu rero baratanga mbega nkujya uhajyaje gucuruza amata hajya umuntu ngo n'ura afite miliyoni 10 ngo yahomvye yataje ujya baje gucuruza amata hajya ngo nichere yapase nyiranye ndavuga imana numbaze kumva ayo mata acengena mu nzu ndiyugara ndavuga imana no mu bugarago waza tuyamazi Haleluya. amata batena ndavuga nta rero ngo munyiyerekeye musi wa mbere ntaruye amanitira musi wa kabiri indwi musi wa gatatu 8 ndashika ku 10 15 20 imbere yanje bacuruza amata ijyanye bacuruza amata nicabuza yuko samedi nugara nkaza kwirirwa mu Imana na kuvuga ayo bazaye mu gatondo adateze n'adateze yose nkapokeranya muri frigo ibirimenya genda gucuruza ngarutse nakubwi gitangaza Imana yakoze harageze aho hantu ubu ndahakoreye imyaka 6 harageze aho hantu ncuruza amaritiro 120 Amena. Amena. mu ndwi nkaba mparuye umuriyoni w'inyungu uri ku mufungo Amena. mugayangira ngo ndohoke hari icyo Imana yavuganye nawe hari icyo Imana yavuganye nanjye Luka 1:45 havuga ngo hahirwa abizigiye yuko ibyo babwiwe n'umwami Imana twiyubahe mu byo tuvuga twiyubahe mu byo dukora ufise amazi muhereza reka kwanjanja gucora reka kwahukana na Kristo uma kukorera Amena. muhaguruke dusigira haleluya Kristo umukozi w'Imana turabira amajambo ibyakozwe n'intumwa cyo dusaba Imana Usome mu izina rya Yesu. Tumaze gukira, tumenye icyo kizinga yuko cyitwa Merita. tumenye ikizinga twarimwo ko cyitwa Merita. Hari ikizinga wari urimo, hari aho wari ubohewe, hari aho abarozi bagusize. Oh, haleluya. Ko atazoshika, ko atazovamwo, bakuzingira ikizinga uhagararamo bakuboheramo. Ariko uyu munsi ndagira ndagutangarize icyo kizinga urakimenya. Babadebagutsi Baratubukabuka. aho nyene mu Bitangaje. aho nyene mu murima ngo babadebagutsi ndagira ndakubwire ngo hari abadebagutsi bari nyuma yawe. Yo, haleluya. Nuba utahira baza kuvuga ngo wenga karabe gusenga y'amana yawe bariko twaragafashe muna ukazoshika muraje kazovamwo ngo gakore natwe dukore. Ariko nagira ndakubwire ni induru z'amajambo y'abadebagutsi. Amena. Kandi nta bubasha gifise. Amena.
babajya baguzi batangura kubabuka mbere ndakwereka iyo uza gushika muhira Yesu yaravuze ngo umwasi wawe si uwo mu nzu yawe n'umubanyi wawe n'umugenzi wawe kandi wamukorera ikintu erega Yuda Yesu yaguzwe na Yuda kariya mu gitukaniwe baje niwe yaraza amabanga yiwe bakubona ngo fulani niyaje ngo bikwaye muri wo mbaje byagenze gute bimeze gute akwiyegereze yongera kwiyegereze akubwira utujambo dusosa kumbarika kurondera kugira gute amuca akubwire uyuha akuronga gufatira atangure kukubaza ingene ubayeho atangure kukubaza ubuzima urimo kandi ariwe yagize gute yakoze ibyo kuraba mu byose kugira ngo aronke ingene yugara neza genda nibanga Amen. genda nibanga mu byawe Amen. cyo wavuganye n'Imana kibi bitangaje baducane n'umuriro bitangaje mbere kubera n'imbeho barabacanira n'umuriro kugira ngo bote batwakira twese kubw'imvura n'imbeho byariho barabakira bose kuko bari mu mvura baciye mu mvura n'imbeho byose byari byabishe barabacanira ukuntu ariko Pawulo amaze gusenya umuganda w'inkwi arazikomanya ku muriro inzoka iva mu muriro inzoka imaze kuva mu muriro imukomora ku kuboko mwizigira ku kuboko kiramukobora abo bane baguzi babonye icyo gikoko babandi nyene cyegera ku kuboko kwiwe babandi nyene vuga uti babandi nyene nibashika ngo fulani ngo ndakuna kubikiya gacanye ihangane nubwo wararusanye ihangane Amen. baravugana bati uyu muntu ntabuse kuba umwicanyi urumva ibyo batanga kandi naho yakize ikiyaga idacugwa nkunzi nimukundiye kwabaho ariko akunkumurira icyo gikoko mu muriro babandi barerekaga ko abyimba babandi nyene bareretse ko abyimba bamwe bukumbi ariko bamara umwanya munini babireretse aho nyene rindira babandi nyene baguma bafyuye ijisho barabakubita nibazi ibyo bakoze nibabizi nibazi ibyo bagukozeko nibazi ibyo wankozeko baguma bakwiyegereza baguma bagufyuriye ijisho barabakubita ngo wirengemo ariko ubwo barabirindira barabigura babonye atacabaye bahindura bati ni Imana Amen. ibintu byinshi byaguhigaga ugiye gusenga Imana tugiye gusenga Imana jewe nawe wirukana ibintu byose byari byarabasa ubuzima bwawe reba ekoteze mirigire uri Imana nyamana kandi uri Imana ikomeye bari bazi kutazabaho bari bazi kutazabaho ubutabazi uyu munsi wa gatatu Imana yerekane uyu munsi wa gatatu ikomeye turateze n'agaciro Imana z'abadaguzi turateze n'agaciro Imana z'abagome fashe na Yesu turahamagaye umuriro turahamagaye Imana tutabana kw'Imana bahora fashe na Yesu Kristo turahamagaye umuriro fashe na Yesu Kristo turahamagaye umuntu wese wihanganiye muri iri teraniro Mana nyir'ijuru n'isi ntezagire Mana data wa twese uri mu ijuru Mana ya Isiraheli na Isaka na Yakobo turagushimiye watanguranye natwe tugitangira watugiriye neza wakoze icyubahiro n'icyawe ubwoko bwawe tugiye gusubira mu mihana tugenda ugendane na buri muntu wese wabaye muri iri teraniro kandi abona ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ubwo ari burambure ibiganza ugende wuzuze ibyo biganza umuntu wese icyo yagusabye kigera aha ngaha ukimuhe ndagushimiye
tugukomeye amashyi akoze turakarama mu izina rya Yesu Kristo.